Radio Peace FM y'urwaruka mushobora kumva kandi mu kino kiganiro muri cekuru 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kiriko kiraca ikibiriraho mukaba muzi kwiradi samirana amasaha 28 kuri 28 mushobora kumva ibiganiro bitandukanye indirimbo n'ibindi canke amakuru umwanya rero wanyu bari twabateguriye umwanya ungana n'isaha kugira ngo ufise ikibazo ariko tubasaba ko mwogerageza kududurira ko ama kandi mugakoresha umwanya muto kugira ngo bose baze kuronka kanya ko gushobora kubaza hama ikibazo cabajijwe uze kubaza mu gihe utatahuye ntihagire ikindi kibazo cabajijwe na mugenzi wawe canke twabajije uri bugaruke ko kugira ngo dukoreshe umwanya neza rero nimba hari reka duhere kuri Chantal Makuraza wugurure mikro yawe hanyuma uheze ubaze ikibazo Alexis Sinduhije yatowe mugambwe MSD Chantal ni yaheza haraza gukurikira Eric Iramubona nyuma ya Eric harakurikira Kenny Fleury niyo mucamanza ni yaheza haze guca hakurikira Rakaza Lionel Clarisse Irakoze hama haze gukurikira kandi Carl hamwe na Kanyoni reka tubanze dufate ivyo bibazo uko ari ibibazo indwi eko Chantal ijambo nigwa ya murakoze kandi ndaramukije Monsieur Alexis Sinduhije je nahise utubazo tubiri akabazo ka mbere nashaka kubaza hari ibintu twabonye i Burundi bashizeho komite nshasha ya human rights y'agateka ka muntu nshasha hama tukaba twarabonyemo barashizemo ibintu bariko barayitora baravuga ngo umuhutu ngo ava hana umututsi ava hana wewe nka Alexis Sinduhije nkuko wavuze ko i Burundi ikibazo gihari nuko ibintu by'amoko wowe wibaza iriya system kujya kuntu babitoye wowe kubona ubona ko ari ikibazo ubona ko ari ibintu bisubiza inyuma mu bintu bya utututsi akabazo ka kabiri ariko kanyuma hari ukuntu mwakomeje mubwira mu journaliste ngo amakuru bagende bayashake kandi ngaha twebwe turi kuri iyi mihanda yi social media za Twitter za TikTok no kuri za Twitter hose urabona ko amakuru dufise ari make hama twagerageza kuyarondera kuba bajije kuyaduha ugasanga ntibashaka kuza ku mugaragaro twe tukaguma rero turi muri flu none tuvuza nk'akarorero nka Retabara ari ukuntu twege Retabara dufite amakuru make kandi amakuru atariyo murumva bakaza batubwira ko Retabara ni gucyana ariko twahavuga ati muhamagare uyitwara ntaboneke twege abikeka ko ari wewe nawe ukavuga uti si jewe none ntubona kwicara ikibazo nimba mushaka kugira ngo mugire coalition kugira ngo nkuko bavuze ngo aboza bagwanya sende bari ready kujya ntwari vaho mu bashigikira none ntumva ko hakiri ikibazo yuko mwoza gushigikira abantu batazi twege hariho nk'abantu bashaka kuba bo kurikira MSD canke indi migambo ariko hariho amakuru butaduha kandi amakuru yose basigaye kuri Twitter canke kuri Zoom none abo bandi wibaza yuko nabo nyene bari mu rugaga rumwe mushavuga ati abo dushaka gukorana kuko kimutobabwira ati reka ibintu turi kure mu muntuze aho biri mu ma office tubituze kuri social media nko kuri TikTok mande kuri Zoom canke kuri Twitter kugira ngo muhamana abantu amakuru akwiye hako tuguma mu bintu byo kuvuga ngo nta makuru dufise ugasanga rero ibintu byose biri furu nico kiyo sinzi kwikibazo cyane cyane murakoze ego twifuza ko nzurishura kimwe gushaka n'ishure directement icyambere ibi bintu
vy'iyi aya mashirahamwe ishirahamwe ryo kurondera kuvanira ikiremwa muntu akurikiranye kubera ikintu kimwe gusa nuko mu Burundi ata komite igwanira ikiremwa muntu ihari ko nta kiremwa muntu basonera yaba basonera kiremwa muntu abantu b'iwacu barenga 800 ntibaba babandanya bafunzwe kandi n'ibihano byabo byaraheze bari barabaciriye imyaka 5, 6, 10 barayiheza mugabo ntibabarikuye yaba hari komite ngiyo igwanira agateka ka muntu ibibazo nk'ibyo byose by'akarenganyo cyangwa abantu b'iwacu babandanya bicwa n'ubu abitwa ba Dominico n'abandi ndiba bishika urumva rero nk'uko mwabivuze n'ibintu biba biri ngaho nyene nico gituma babishiramo ivyo bintu by'amacakubiri ivyo nagomba kuvuga yega intwaro ya CNDD-FDD itwaza inzira z'amacakubiri urumva ntidushobora kumvikana n'intwaro itandukanya abarundi kandi itanubaha ubuzima bwabo kuko bijya byose nivyo bashiraho kugira ngo bahume amaso amakungu kandi amakungu nayo nta no kurinda kuyahuma amaso amakungu arabibona mugabo si vyabo wica abarundi uba wica bene wanyu uba wica abo wotwaye abo utwara urumva ntuba uri kurica ababirigi ntuba uri kurica abafaransa ntuba uri kurica sinzi abanyamerika uba uko wica abawe uriko wica abantu bazokuriha amataxi bokurisha amataxi abantu bogiye gusuma bakariha ntuzeye TVA niba uri kurica abantu bovyara bakavyara abana bazoshobora kwiga bagakora bakazoshika bagateza imbere igihugu niba uri kurica inzu uri kurabuza ntuba uri kurabuza iterambere z'ibindi bihugu biteye imbere rero amakungu nta kurindira kuja kuyahuma amaso ntibanabiraba si vyabo ibibaraba nuko abantu bibaza yuko amakungu abakunda barihenda bibazwa amakungu azobafasha azobateza imbere barihenda naho twe duhagaze kuri ico kibazo ikibazo ca nuzeye madame Twitter na Zoom n'ibindi sivyo bise n'amayira yo kumenyesha amakuru sivyo bise amakuru hanyuma mugabo muri rusange ivyo numvise gusa mugomba kuvuga muti ibintu vya leta barafise umuvugizi leta barafise witwara kireka mushaka yuko abantu benshi aribo benshi bavuga ko sindwija itwara Petero barashaka ko ndayitwara mugabo ntibishoboka ko ndayitwara sindi hafi y'imbibe z'igihugu hariho abayitwara leta barafise uwitwara leta bara irafise umuvugizi leta barafise structure irafise commandement ishobora kuba ifise ibindi bibazo ndazi byo gushobora gutunganya ibintu byabo uko byari bitegetswe navyo nzi ibintu bya gisirikare mugabo leta barirahari irafise inzego irafise abayitwara irafise commandement irafise abatwara iperereza irafise abasirikare mu Burundi irafise abantu bakora iperereza mu Burundi irafise ibintu byose leta barirahari irafise amastructure donc mushaka kumenya amakuru ni mugende muyabaze mushaka kumenya amakuru ni mugende iyo bari mu barondeze muzo batora je kera nkimenyesha amakuru ngiri umumenyesha amakuru naragenda kurondera abo batwara uno munsi murababaza nagenda kubarondera mu mashamba harageze igihe kenshi bashatse no kumwica naragiye kenshi
naravuganye na barajabu nkuru nziza twaravuganye abo bagwasagitwara twaravugana abitwa banda wiga nayo kera FPR kigwana naragenda aho FPR iri naraci Bugande cyangwa nkaca mu Rwanda ngagenda kubarondera nabikurikirana nkaronka amakuru bakambwira tukavugana etc. Natanze ama interview menshi ku bategetsi uno munsi abaramutse u Rwanda nabikoze urumva urumenyesha amakuru gendo baronde nduguma wicaye ngo ni bande hariho nk'abantu batwara izo za rebellion bakunda kunyegera kubera imvo nyinshi kubera securite zabo n'ibindi cyane cyane nka Gwasa yarakunda agitwara rebellion yarakunda kutaboneka wandi biba bivuga yuko wowe umenyesha amakuru utashobora kuja kubarondera kugira ngo uhereze abantu uzeye amakuru yo nagira ndakubwire gusa ivyo tubona muri Twitter no muri nduze ku bwacu hariho za opinion nazo n'ivyumviro vya bamwe n'abandi bitavuga yuko ari ukuri nguko inkuru itegerezwa kuronderwa ikaronderwa mu kuri kugira itangwe ariyo kuri. Donc muri Twitter ni za support za communication takibicazo nta izo zanduze space n'ibiki izi zose za Zoom ni nababwiye ko ari nyinshi uno munsi Windows nico yazanye zeye Microsoft Windows nico yazanye urumva rero iyo rero izo ni za uti za communication mugabo bamenyesha amakuru bacapisa akazi kabo bashobora kuja kurondera amakuru bakamenya ukuri muvuga yuko Sindwije ari mukuru wa nduze wa Retabara atarivyo nyeneje akababwira ko atarivyo mugabo ko atanga Retabara kwayishirikiye iyi ni position yanje ndayishirikiye kandi cyane kuko igwanya bujye butegetsi kandi iyo ubona uburenganzira bwanje nk'umurundi kubera nteye kubiri nabujya butegetsi ngwanya na jewe. Donc rero leta yarase structure yarase commande bamurazogenda mu barondero barahari bazobarondera yose nanuze na porte parole na umuvugizi wa ego nibaza ko Madame Chantal yanyuzwe twagena Eric iramubona wibuke ko akurikira Kenfrere baje kugushimira kumpa ijambo ndabapfuriza umugoroba mwiza nongera ndamutsa umushinga ntahe arongoye MSD Alexis Nduhije kukuntu adahengeshanya guharanira demokarasi nituze mu gihugu. Ikibazo canje ngira ndamubaze kiza guhera muri 2015 n'imbere yaho gatoya twarabonye abarundi beshi b'umutima bahurikiye mu migambwe yose no mu mashira hamwe yaharanira agateka kazina muntu yaritabiriye guharanira demokarasi ariko ntiyigeze yoroherezwa. Mwarabonye ibyabaye bamwe mbere barataye barahunga abandi nabo baraja mu babohero atandukanye mu gihugu. Hari benshi bashoboye kuzimanganizwa ubuzima na nuno munsi bagihirwa buhongo abatashoboye gufatwa bararemekwa intebe ishushe bari mu buhungiro hamwe naho batashe bagize ati ngira byaracureshe bagataha baza bagirizwa gukorana n'umugwi wa Retabara bamwe nabo bakabagiriza yuko bakorana na MSD kuko MSD turamaze kubona beshi abantu tumaze gufatwa tugafungwa ikintu bakwagiriza gukorana na MSD nayo ni egare Retabara. Ibyo rero byarashikiye muri 2017 mu kwezi kwa gatanu itariki 4 aho nahagarikwa n'iperereza vuye mu gihugu cy'u Rwanda nisanze mbaza kubera ngira bikeka yuko nabandi umuyoboke wa Alexis Nduhije ko nabamvuye guhabwa inyigisho za gisirikare ntazi no kurasa n'intoho
ariko biratangaje uko usanga wafunzwe ahubwo no bakakuja ugakwa kwicwa wagirizwa ikintu ca Rede Tabara tutabatuzi. Muri ico gihe nyakubahwa Alexis Nduhije arafise amakuru menshi nabonye yatanze n'igitigiri cy'abantu barenga 800 bafunzwe, bamwe baraheje umunyororo, abandi nabo baracawurimo, ngira naje mba no mu ico gitigiri iyo ntagirirwa amahirwe. Mugabo no munsi abarundi kituragishinga ikibazo canje, mbega hoba hari kwakorwa iki abo bantu bavundiye mu minyororo, abandi nabo bari mu makambi y'impunzi hirya no hino ku isi. Murabona ko abarundi ibibazo bitwugarije ari byinshi, kugira mushikira iyo leta kuko hari uburyo bwinshi politiki ishobora gukorwamwo bwa diplomasi twebwe tudashobora kubona nk'abantu batoya, ariko abarundi turiko turahura n'ibi bibazo dukoresha inzira y'amabarabara. Murabona ibyo byadushikiye abarundi ubu turasha coba, hoba hari ikintu kiriko kirakorwa kugira ibintu bisubire gutora umurongo. Ikindi kibazo nagira ndamubaze, hari abantu benshi bafunzwe bagirizwa gukorana n'umugambwe MSD, mbega hari uburyo bwo kubashikira bwagumye busahirizwa kugira nabo bagira icizere? Kuko kumara imyaka 10 mu munyororo, imyaka 5 mu munyororo, turazi turafise abagenzi twiganye twakoranye rwarugwaruka rwo gukorera igihugu, mugabo ino munsi nguvu zabo bariko bazimarira mu munyororo, abandi nabo mu buhungiro. Twotahutse tukubaka igihugu tukubaka ya demokarasi idakumira ishingiye kwa za nkingi zine. None uno munsi hari ico bakiriko kirakorwa kugira tubahe icizere nk'abarundi? Kuko uno munsi benshi murabizi hari n'abazira no kwemera kwabo bagafungwa bakabika ko yuko bakorana na Alexis Nduhije canke na MSD bame na Rede Tabara. None abo barundi ko bari mu kangaratete, kandi tukaba tuzi ko Burundi ari ubwa bose nkuko ibwirizwa shingiro ribivuga, atawanja wangura, atamurundi asumba uwundi. Mugabo no munsi turabona hari uvuga ati jogora ndakumena umutwe, niryo ntuze tubayemo. None iyo demokarasi twipfuza nyakubahwa murongoye umugambwe MSD, mubona tuzoyishika ko gute? Ko numva namwebwe mu tubereye imboneza abari mu buhungiro tugahunguka, mwumva yuko mudahari ibintu mudahurizako. Mbega icizere muha abarundi gushika uno munsi nicaye, kuko abarundi benshi baramaze guta icizere. Murakoze, mugira iteka n'ijambo. Mu barundi bamaze guta icizere je sindimo, ico nagira mbanze ndakubwire. Ubwa mbere hakorwa iki kugira abantu muri make bashobore kuva muri ibi bibazo? Hakorwa iki? Tuwe nta na rimwe duhagarika gukora, haba inzira za diplomasi canke inzira zoca mu kwigisha umugambwe ijoro n'umurango, kuko ubwoba buragira igihe cabwo bukagira n'igihe abantu babuvamo. Ivyo rero abantu tubandanya twigisha, turakora ibintu bya politiki, turakora ibintu bya diplomasi, tubandanya twikurikirana, ntitwigera turyama, kuko ibintu ubuzima abarundi barimo turazi ko atari bwiza. Abafunzwe nabo, abafunzwe umugambwe uragira ingufu zose zishoboka ukabashikira. Washaka hariho n'abafunzwe benshi je tuvugana kugira ndabikubwire neza. Hariho abanyamugambwe mu Burundi n'ingorane bafise, bagerageza gushikira abantu bibacu bafunzwe bakabagerako. Urumva birashobora gushika umwe canke abandi, ntidushobore kubafasha uko bikwiye, birashoboka ko tubishoboye, ivyo navyo birashika. Mugabo umugambi ngene utunganye n'ungene witunganya urakurikirana cane abantu biwacu bafunzwe. Uhejeje kuvuga yuko abantu bose iyo mutashe
babagiriza tuvuge nk'abatashe cyangwa n'abafashwe hariya babagiriza ko kora ba MSD ico kintu ngomba mbereze ko umugambwe w'iwacu niwo ukurikiranwa cyane niwo abantu abanywanyi babo bahohoterwa cyane nibo bari mu makambi y'impunzi nibo bakwiye isi yose bari mu bibazo nibo hariya bari mu mabohero ni nabo bamwe bicwa urumva rero babandi bavuga yuko dukorana na CNDD-FDD nabo wamfashije kubishura Carle ijambo ni gwawe ego ndabashimiye mwamuri ko muranyumva turabumva ego murakoze je nayo mfise ibibazo bibiri ego ikibazo ca mbere monsieur Sinduhije yari yavuze ati mu Burundi ivyo bintu by'abahutu n'abatutsi ntabwo dukeneye demokrasi irimwo y'abarundi bose kandi nivyo abarundi benshi twifuza ariko urumva hari ikindi kibazo umuntu acagira mu makomunike amwe duhora tubona ya MSD turakunda kubona bavuga yuko bahagaze cyane ku bintu byerekeye amasezerano y'Arusha ayo nayo twaba tuzi yuko akrasa abarundi bamwe mu bice 60% abandi mu bice 40% mu byerekeye intwaro bimeze gute iyo demokrasi zo bimeze gute mu gihe hamaze kuba harimo Arusha bica bisura bikagarukana bya bintu by'ubwoko icyo nico kibazo ca mbere ikibazo canje kindi kigira kabiri yavuze ku bintu byerekeye leta bara ati jewe si je ndayitwara umva hari ibibazo bimwe ntashobora kwishura barafise umuvugizi wabo mugabo ikibazo jewe ncangira nobaza ni kimwe sinukumengo hari conference yabaye le 1er mars aho yavuga neza ati leta bara n'umwana wa MSD ati leta bara iva muri MSD none urumva dansoka umuntu yoheza agafatiki kumengo bica biza bitandukanye n'ivyo yarahije kuvuga uyu munsi ibibazo byanje bibiri byari ivyo murakoze uba mbere sinavuze ngo ibintu by'abahutu n'abatutsi ndavyo dushaka navuze injyane z'amoko ni pretexte ya politiki nivyo navuze abantu bose navuze yuko abahutu abatutsi nibo bagwanira ubutegetsi bakabugwanira bakoresheje amoko yabo niyo nzira yonyene bazi yo gukora politiki tuvuga yuko dushaka inzira y'ivyiyumviro kuko ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubutwa umuntu wese wari we wese arabwifitiye arafise ivyi kandi agiye kubudandaza ku isoko sinzi ko yoronka abakiriya benshi dushaka rero intwaro zifatiye ku vyiyumviro kurya bwa gasore yabivuga kurya ndadaye yabigwaniye abo bose bakabizira nivyo twe dushaka ni igihugu dushaka je igihugu abantu bazokora abana baheza amashuri bakaronka akazi dushaka igihugu abarimyi bazorima bakimbura bimbuye bakarya bakaronka ubuzima bwiza dushaka igihugu abanyagihugu bacu batagenda ibirenge gusa bijya bintu nimubona ko biteye isoni kubona abanyagihugu bagenda batambaye ibirato kubona abanyagihugu badashobora kwivuza kubona abanyagihugu bicwa n'inzoka batanywa amazi meza si bataja ngaho ngo bavuge yamuhe ngo je ngo nararimye ngo imirima yanje iruzuye ngo je ngo ivyanje ndafise atari ivyo bamutumye bamuhemba nyene kugira ngo akorere abanyagihugu dushaka igihugu kitibyo dushaka sinavuze rero navuze ko amoko yazanywe n'abakoloni mugabo iyaba abakurambere bacu bari kubigwanya bakavyanka nituba turi muri ibi bibazo uno munsi kandi ababwiye ubwa mbere ngitangura ko dufise za defo
zo gukinisha ibintu by'igihugu kubera ko dukinisha ibintu by'igihugu dukinisha igihugu nicyo bituma turi no muri izi ngorane si twebwe gusa n'abatwaye imbere ibibazo turimo si twebwe turi twabivyaye birasa aho byahereye mugabo dutegerezwa kubirwanya kugira bihave kubirwanya rero kugira ngo bihave navuze yuko abarundi baragiye mu iyarusha baragira ivyo kumvikana hari ivyo bumvikanye abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abarundi d'abord rero kuvuga yuko umuhutu bamuhereza ikibanza ngo atware umututsi bamuhereza ikibanza ngo atware umutwa bamuhereza ikibanza ngo atware ntibaba babuza amoko je suis désolé n'abarundi ega n'abarundi kandi abarundi bategerezwa batwara hamwe batwara bose umurundi ashinze entreprise agahereza akazi abantu nahereza akazi abantu bava mu moko yose kuko abo bantu bava mu moko yose nibazoja gusuma nimba ari entreprise ndazi dufata kwa dize boulangerie imikata azosohora izorya abahutu izorya abatutsi izorya abatwa umurundi agize ferme akagira ko azosohora azogira akagira leteri akagira fromage akagira ibiki n'ibindi za yaourte abazobigura n'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abarundi niko basigaye batwita reka tuvyemere ko twaravyemeye uba bizovaho gute bizovaho ari uko imvo zituma bicana zituma bagomba bakoresha ubwo kugira bahonyanga abandi biba abandi zo gutwara zahavuye izo zahava gute ari uko abarundi bonyene bitoreye ababatwara niyo nzira nizo navuze demokrasi ingene dushobora kwishikako tuzoyishikako ari uko twayigwaniye ndazi ko bitoroshe iyaba vyoroshe biba vyarabaye iyaba vyoroshe ntituba turi muri ibi ntituba turiko ndazi ko bitoroshe hari inzira hari ingorane ndaraba n'ingene twirirwa turashihana dutukana turyana n'ingene abantu umengo sende David barayibagiye basigaye batukana bonyene kubera hari ico barondera bari mu biharuro vyabo abantu bakavuga amoko bakicara bakazovuga ubwoko ntibatange n'inyishu y'ibibazo by'abarundi kurumva n'ivyo navuze nuko twurwanira ko tuja mu nzeye mu matora tukarwanira demokarasi duteza kwirwanira navuze ingene dushobora kwirwanira wavuze ko navuze yuko Tabara yavuye muri uzeye sinshobora kubiharira nta narimo mparira ivyo navuze kuvuga yuko Tabara yakozwe n'ugwaruka rwinshi rwavuye muri MSD benshi nivyo bavuye muri MSD so kuvuga yuko MSD itwara canke jewe ntwara uwo gwara kuko baritandukanye na MSD bagenda kubaka lutte militaire kugwana urugamba ruciye ku mungimba kuvuga ko ariko nduze mugabo ndemanganye ne yuko nduze kujya CNDD FDD yavuye muri Frodebu uno munsi hariho Frodebu hariho na CNDD FDD voilà igitandukanye amwe twebwe nanuzeye nuko jewe personnellement ndashigikiye ko sinshobora gukora bijya bakora ntabyo nshoboye nta bubasha ndabifitiye nta n'ubumenyi ndabifitiye mugabo sinteye kubiri nabo niyo nshaka kubiba clair nababwiye yuko hari nduzeye hari abatwara Tabara yafise abavugizi yafise
na komandoma yabo sinzi ko nishuye Canada Fleury Odu dijwe okay ariko hariko haragwa imvura mu nyihangane ariko ndagerageza nari mkoze imiro kuri Zoom ndetse nshimire n'umutumire na Fortis mbeze ngira ngo ukuri n'ibintu bikuranye ikibazo nka tubiri cyangwa dutatu ariko ndagerageza ibyo byihuta kugira ngo n'abandi babone umwanya wabo na Fortis mbeze kimwe mu bintu bitumye abarundi uyu munsi dufite ibibazo byose ngira ngo bifitanye isano n'amateka yagiye aranga Burundi kuva hashika intwaro ya Cami kuva tugiye muri Repubulika imicombero turakomeje bagaza turakomeje buyoya nizera ko cyangwa sinajeje nyina mu Burundi bizerize ko ibyo turi mu munsi bifitanye isano cyangwa se source ituruka kuri aya mateka ivyo rero bigatuma bamwe mu Barundi benshi hari ibyo nubwo bataba babifitiye ububasha ariko nta nubwo banavyemeza ahubwo bavuga ko babibona bigatuma mu Burundi bemeza genocide bavuga genocide mbo nta kamwe ntibayemeza kuko sibo babijeje ariko bakavuga uburyo babibona bakavuga ngo harabaye genocide y'abatutsi 1942 cyangwa 1943 ubwo aba n'abatutsi bari kwivuga abahutu nabo bakavuga ngo natwe yarabaye bigahora ari ibintu byo kwitana ba mwana abatutsi barakorewe genocide natwe abahutu twarakorewe genocide so nyakubahwa perezida wa MS nashaka nkubaze ese mwebwe nka MS ko byanka byakunda Imana ninabafasha mugashika ku gihugu ntaho mushobora gutepera ivyo bintu kandi no kubaka igihugu kiba kirimo amahoro nuko mugomba no kuba hari guhana bakoze guzaha bakiriho hari kurenganura abagiriwe abishwe baba abahutu baba abatutsi bakiriho mwebwe muri MS muhagaze he bimeze gutyo kuko ni ikibazo nkeka ko gikomeye cyane kuko urumva mu gihugu kimwe hemeje genocide z'ubwoko bubiri ni ikibazo gikomeye cyane rwose nibaza ko turi no mu gihugu cyacu gusa kuko ahandi ho mu buryo butwa genocide ariko mu Burundi bumva ko abantu baba bashaka kubitazira nibaza ko cyari ikibazo gikomeye cyane umuntu agahuleho umunsi wo kurica icya kabiri nashaka kubaza baravuga ko ikorana na Leonidas Hatungimana yahoze ari muri CNDD yakoranye n'abari ku butegetsi uyu munsi nashaka nkubaze uko biri kose niba yari muri CNDD ntabwo abantu bose bari muri CNDD bakoze amakosa kandi niba barakoze amakosa twese turakosa gukosa cyo kibazo ahubwo ikibazo no kutikosora cyangwa guhinduka ese uyu munsi Leonidas Hatungimana mukorana yakoze muri CNDD aramutse afite amakosa yakoze akiri muri CNDD kubabarirwa nta muntu atababarirwa ariko hari amakosa ukora ugahabwa imbabazi ahubwo ugahanwa nta migihano kigahera ukagaruka mu bandi ugakora nk'ibindi ntabwo ndi kunenga kuko hano ndasatuye Imana kuko yakoze muri CNDD no ahubwo ndi gushaka kubaza biramutse bibaye hakaba ari amakosa yakoze Imana ikabashikana ku gihugu ese mumushyire imbere y'ubutungane akabanza agahanirwa ivyo byaha yakoze hanyuma yaheze igahana akagaruka mu gakorana mu kubaka igihugu kuko nabivuze ngo ntawe udakosa twese turakosa ahubwo ikibazo no kutikosora no kutisubiraho hanyuma ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma tukiri mu gihugu nubwo nari nkiri umwana ntabijyamo ariko narabibona hari uburyo MS nategura amanama yo kwigisha abazungu ngira ngo ibi mwigisha bijyanye nk'ikibazo cya mbere nakubagije cy'amahonyabwoko yabaye kuko uyu munsi umujene yaba umututsi cyangwa umuhutu aramutse yigishije akamenya ukuri akamenya ko ntabwo abahutu ari babi bose ntabwo abatutsi ari beza bose ntabwo abatutsi ari babi bose ntabwo abahutu ari babi bose akabimenya ko yubakiraho mu kubaka igihugu ubwo uyu munsi umujene w'umuhutu bamubwiye ko abatutsi ari babi ubwo nyene akurira muri icyo kintu ivyo rero nkeka ko mwagikora mu manama mwagira kuri permanence n'ahandi mu buryo bugiye butandukanye ariko uyu munsi ntabwo ayo manama ashoboka iki ni ikibazo ariko kimeze nko gusaba nashaka gusaba ese hari uburyo ko tubona uburyo bwo burahari ahubwo byokunda ko bukoreshwa ubu buryo bw'amaspace mu buryo bw'amazoom hanyuma umuntu wese yiyumve cyangwa yumva ko ashigikiye ibitekerezo n'ivyumviro bya MS hari uburyo mu bikora nk'uko amaspace n'amazoom abantu bakaza bagahuriraho mukabigisha ibyo byose birajyanye n'amateka y'igihugu
nkatwe tuba tukiri bato tutabizi kugira ngo tudakurira mu rujijo dore ko buri muntu wese avuga uko we abyumva none ariko yishira hejuru nibaza ko ishyaka ariko yazavuga ari yahejeje yego nahejeje ikibazo cya mbere ni ikibazo kiraba ubwa mbere ubutungane n'ibyaha bitari bike byakorewe abarundi kandi bikozwe n'abarundi kandi byakozwe bashaka n'amareta burya crime zose domasi crime zo kwica abantu kivunga ubwicanyi bw'ikivunga bw'abantu bw'ikivunga burya bukorwa n'amareta abikora si abantu abo rero amareta abatwarwa abafata ingingo rero kugira ibi bintu bibe icambere no kugira umuco wavyo nugira umuco wavyo ni navyo twari twiteze sinzi ko benshi mubizi iriya bita ni commission vérité et réconciliation sinigera mu kirundi babita umugwi wo kumenya ukuri bibaza burya ujya umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira burya vyapfuye kare bagitangura kwiga ingene uzojaho mu bisanzwe muri Arusha ndibaza ko hariho benshi bayisomye bandusha bagiye no kuyiharira Arusha yavuga yuko hariho tribunal special ni kuvuga ubucamanza sentare yategerezwa guhana abantu bose boba barakoze ivyaha muri veritere bavuye kumenya ukuri bakamenya abakoze ivyaha bategerezwa kubashira iruhande kubashira intare alors ivyo twokwita ibiganiro vyo gushiraho urya mugwi vyakorwa n'abankuru nziza bigakorwa n'abantu bahoze ari abaporona harimo n'abaporona bahora batwara pito abaporona burya wa mugani sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo mu gifaransa ngo deux pierres pour un même coup vuga Petero Nkurunziza na Petero Buyoya barumvikanye uko ujya mugwi uzotunganywa ku buryo badashobora gukurikirana nuko byagenze nico gituma irya vya commission vérité et réconciliation vyapfuye ataho bitujana basuye kandi kubikinisha bakagiriza uno munsi rero CNDD difite ubutegetsi ho igashaka kwagiriza ikagiriza abatutsi bose ko bamaze abahutu yafata ikinduzeye imwe nizira imwe yonyene yayo kuvyukuri ubutegetsi bw'abatutsi bwarishe abahutu kandi baziza ubusa kuvyukuri nayo kandi imigwi y'abahutu yarisha abatutsi iraziza ubusa izo nduze zose zarabaye rero izo ni zafe mugabo kugira ngo tumenye uko vyagiye birakogwa
n'ababikoze nuko dutegerezwa gushiraho komisiyo zigira za enquête kugira ukuri kuze kumenyekana tukubwira abarundi uko byagenze ko benshi umwe wese azi ivyo yabwiwe akabwirwa resi y'ubwoko bwiwe kandi iyo resi y'ubwoko bwiwe ni resi iba yatunganijwe n'abakontora ibintu vya politiki bijanye n'ubwoko bwiwe. Icambere nuko turonga umuco kugira abarundi bamenye ukuri, hanyuma tumaze kuronga umuco abakoze ivyaha bakabihanirwa naho batobihanirwa barapfuye, hakaba inuze zo gusigura uko vyagenze n'ivyo bakoze uko bimeze, kuko harashobora kuba za procès naho umuntu yoba yarapfuye kugira ngo ibintu yakoze akagira abavoka ivyo hariho ukuntu babitunganya abantu bakavuga ibintu vyose uko vyagenze. Ico ni cambere nagomba kuvuga. Iki kibazo ni kibazo gihambaye dutegerezwa gukora kugira ngo abarundi tuve muri izi njyane abantu nabo bapfuye bagira izina, ntihapfuye abahutu, ntihapfuye abatutsi, ntihapfuye abatwa, hapfuye abantu barasa amazina, ntibitwa abahutu, baritwa Pierre, baritwa Claude, baritwa Jean, baritwa Paul, baritwa Samuel, baritwa Therese, barafise amazina. Umuntu barafise izina rye, abantu bapfuye bategerezwa kugira amazina, bakagira bishoboka bakagira aho bahamba kugira abantu bagandare, ababo bagandare. Ivyo ni ibintu bihambaye bitegerezwa gukorwa. MSD yigeze ku butegetsi ivyo izobikora bikorera abarundi kubera dushaka ineza ku barundi bose ata numwe avuyemo. Alors mwavuze Leonidas, sinzi bituma mwatoye Leonidas kubwiwe wenyene personnellement, kuki utovuga uti mbega Leonidas wewe ushitse ku butegetsi ugasanga Sinduhije arafise ivyaha bimukurikirana, ese uzomukurikirana naho mwoba ubu ibintu bimwe muvyumvikana canke bimwe mutavyumvikana kuko utabihindukiza ngo bibaze gutyo. Ico womenya nuko ibintu vy'igihugu ku bwanje atakuja kubisinatisha, atakuja kubikinisha, atano kuja kubigirira ko ubugenzi cyangwa kubigirira ko ubucuti. Igihugu gitwarwa n'amategeko, igihugu gitwarwa kigatwarirwa bose. Rero simbona igituma ubanza kuvuga Leonidas cyangwa uvuga bande, umuntu wese nta numwe ari hejuru y'amategeko. Ikibi kandi kizira kikaziririzwa nukurenganya abantu gusa, nta kuja gukoresha uko mutumvikanye ko abantu barashobora kuba bumvikana kubera bakiri muri opposition, bagera ku butegetsi bakagira ivyo bapfa, ugaca ushaka gukoresha izo nguvu ufise kugira uhohotere uwundi. Ico ni kibi cyane, ico nico kibi. Ni navyo abategetsi benshi bo mu Burundi bakora, abategetsi tuzi twabonye niko babigenza. Kibi no kurenganya abantu, ukagenda ukabaremendanyiriza, ukubaka ibintu byose batabakoze. Nk'uku twashika tuvuge ari Leonidas canke jewe uwo ari we wese ndashitse, Leonidas aravuze ikintu kitagenze neza mu ntwaro, umuntu agaca atangura kumuremendaniriza avuga ati ujya muntu niramufungire banze bamuzimye. Ayo n'amakosa. Ico nico kibi. N'ahandi umuntu ari we wese, yaba umugenzi wawe, yaba na mwene wanyu, nari hejuru y'amategeko. Nivyo nshaka kuvuga. Umuntu ari we wese, yaba umugenzi, yaba umuvukanyi, yaba umuntu mwabanye, yaba umuntu mwakuranye, yaba umuntu uzi, yaba umuntu ukunda, yaba n'umwana wawe, nari hejuru y'amategeko. Iyo igihugu
mushaka witwara mukagitwaza mu nzira y'amategeko niyo kubaha no kubahiriza abarundi bo bene igihugu n'ivyo. Hariho ikibazo ca nyuma iki cyo kwigisha mu bisanzwe ako n'akazi k'imigambo yose cyakazi k'umugambo MSD gusa n'akazi kari gakwiye gukorwa n'imigambo yose. Ubu ikindi muravuga muti dukoresheje inzira izingurukana bumenyi izi zose za ndazi space kugira bigishe ivyo birakogwa bon tuzobikora bimwe ivyo tutaravugira hejuru tuzobikora hari ababijeje bazobikora muga hari ibindi nimba Fleury atabizi hari ibindi byinshi bigisha abanyamugambwe ba MSD haba mu gihugu barigishwa mu kinyegero bamwe abari mu nkambi barigishwa nabone donc urumva si ibintu twashize kuri ivyo vy'ama space canke ivyo bavuze vya Zoom mugabo umugambi nyene utunganije ubandanya ukora uko wamye ukora kera kubwira abantu ukuri kuko ukuri ni kuvuga ukuze canke ngo kugendera ukuze ukuri kuvuga ukuzi kandi ukagendera n'ukuzi tuje ibandanya bikorwa mugabe ibi navyo bavuze ko twoshobora gukoresha ibivyuma ivyo navyo ababijeje tuzobibabaza turabe yuko bashobora kubikora navyo. Murakoze. Ego Clarisse Hama Kanyoni. Ego murakoze mwanyumva? Ndabumva. Ndabaramukije Alexis Duhije ndaramukije Jean Philbert. Ikibazo canje ni ku matora muri ino periode turi muri periode electorale. Turamenyereye yuko akenshi muri iyi myaka iheze amatora mu Burundi akenshi usanga hari ivyo ahitaniza, hakaba rero hamaze iminsi amadiscours d'ON na cane cane ku mugambwe uri ku butegetsi, amadefile ubona ko haba hariko barashaka gutera ubwoba, ariko kandi ahubwo umuntu agerageje kubiraba neza bikaba byerekana ubwoba nyabo na CNDD-FDD ifise. Mugabo impungenge nuko hariho n'abandi barundi baca bagwa muri iyo mitego, ugasanga ni twebwe turiko turafasha CNDD-FDD nyabuna mu kwenyegeza izo njyane n'izo mpari. Ubu rero hariho abantu bariko baribaza mbega umukenyuro wa MSD ino misi y'amatora kugira uhangane n'izo mpungenge uterere no mu gukinga ivyo nyene amatora yama ahitaniza, niyihe ngendo intumbero ubutumwa umugambwe MSD uha canke wahaye utegekaniriza ikanabarundi muri rusangi muri ibi bihe by'ibihuhuzi. Ikibazo ca kabiri mwavuze ko muri abamenyesha makuru mwakurikiranye vy'akarere mwakurikiranye vy'amarebellion eka mbere mwarakoze n'ibikorwa byinshi kuri region des Grands Lacs. Ivyigwa muri uno munsi kubijanye hari impungenge abarundi batari bake bafise kubijanye n'intambara ziri muri Sud Kivu, hanyuma ugasanga bira impacta n'ibikorwa vy'abashaka kubogora Burundi haba opposition canke evolution iri mu Burundi. Mwebwe Alexis Nduhije nk'umuntu afise ubumenyi nihe uno munsi uko biriko birevolua, ndazi ko hariho icigwa mwari mwakoze ko ariko uno munsi aho bigeze biriko birevolua mwebwe mubona ni analyse ihe mwogirira bariko barakurikirana kino kiganiro. Hanyuma jewe akabazo ka gatatu Jean Philbert Karangwa nimba nyumva ambabarire nashaka ndamubaze Jean Philbert Karangwa nawe nk'umumenyesha makuru hari ikibazo cagarutse cane mu ntango ya kino kiganiro kubijanye n'imipanga. Ndashima cyane ibikorwa iradio ijwi ry'ugwaruka rikora kuko yazanye iyindi elo muri ntuze ya journalisme mu Burundi na cane vyerekeye ugwaruka rufasha ruhaguruka rukifatira ibintu mu minwe naho bitaba vyoroshe canke utavuga ngo n'uburyo ni bwinshi.
kandi barakora cyane ku biri hagati mu gihugu. Mbega Jean Philbert Karangwa, mwebwe ijya mipanga yabaye importe mu makamyo, hari amatohoza mwaba mwaragikoze ko mwebwe muri Peace FM hama mwasanze byifashe gute? Murakoze. Reka tubanze duhereze dusabe Jean Philbert abanza bari bayishura ico kibazo cya gatatu. Naje mbe ndamira amata. Ego. Clarisse akoze agize neza. Naho natangwa ari jewe ndongoye ikiganiro birange ngiye mu batumire nanje mu babazwa. Nivyo n'umutumire yari yamenya bivuga ahimiriza gukora amatohoza ati bamugenda mu mucukumbure mumenye ukuri hama muze kubaza namwe hari ukuri mufise. Twebwe amatohoza ajanye najya amakontenera y'imipanga twarayakoze ko amatohoza nivyo. Mbere igihugu ca Tanzania ngira mwarabonye ico kiremeza ko iyo mipanga ishobora kuba yaravuye muri ico gihugu ca Tanzania, naho batadodumye ku rutoke ngo bavuge ko yagiye mu Burundi. Amatohoza rero aracabandanya kandi murabizi ntivyoroshe, ni ikintu cabaye gihahamura abantu benshi. Amatohoza aracabandanya, aho twavugije hari na bamwe mu bamenyesha amakuru bacu bagiye barahura n'ingorane ku bw'ico mugabo ntabona mu vyegeranyo iwacu nk'itutegerezwa gutanga umuco nk'ikimenyesha amakuru. Sinzi ko ntiturabishira habona amatohoza yoyo, hari ibyo twamaze gukora n'ibyo dukora. Ni vyiza murabibandanya muze muduhereze umuco tumenye uko bimeze. Reka nishure ikibazo ca mbere. Ikibazo ca mbere ibintu vy'amatora. Sinibaza ko amatora ariyo ubu yazanye cane izi tension z'amoko. Nibaza yuko icazanye izi ngorane cyane ni ibibazo vy'intambara ziriko zirabera muri Kongo, nizo zazanye. Mugabo rero bihuye rero nuko hari amatora, hakaba habonetse uruvugiro bashobora kubivugiramo kugira abantu bose baduze ibibazo byanduze by'amoko. Ivyo tubona n'ibiki? Tubona inzira zibiri. Turabona ubutegetsi, kandi twe twaranditse communiqué kuri ivyo twasinye hamwe na PPD gira ijambo. Turabona yuko ubutegetsi buduza cyane kwigisha inzangano hagati y'abahutu n'abatutsi, zikadoma urutoki yuko ikibazo c'umutekano w'u Burundi kigiye kigahungabanywa n'abatutsi. Iyo bariko baravuga ko bazoterwa n'abanyarwanda, bazoterwa na M23, bagize iki, baba bariko bagomba kuvuga abatutsi ni mu barabe, naho abantu batangurira kugira induze ibibazo byose byoshobora gutuma abantu batakariza ubuzima, akagiza na zirya zo twita za massacre, bijya byo kwica abantu ikivunga kubera ubwoko bwabo. Ikindi cya kabiri tubona nuko tubona abantu imigwi myinshi na cyane cyane vyitwa yuko ngushigikiye abatutsi data nayone ihaguruka iri mu nduzeye zo kucanishamo abo byo kuduza ishavu ikirenga mu batutsi kugira ngo habe za tension hagati y'abahutu n'abatutsi. Mu bisanzwe abo baba babikora, baba babishira, baba bariko barakorera neza CNDD-FDD, kuko
CNDD-FDD ikwirondera abantu bose n'abasendedevdede bonyene ubwabo barahevye CNDD-FDD ariko bazanye ivyo bintu vyo gushiramo ibibazo vy'amoko n'abantu bari tuvuga birondera ubuzima bwabo bari bashaka igihugu gitera imbere barabona yuko nabone bahanzwe bica bizana ibintu by'inzangano atawuzifatiye zishobora no kuzana gukwega ibintu byinshi rero twebwe rero hemeze tuvuga iki turabandanya twigisha yuko ubwa mbere ata monopole de la verite ata abantu bashobora kuvuga yuko ari bo bonyene bafise ukuri icyo ni cyambere cya kabiri nta bantu bashobora kuvuga ko bonyene nabo bafise nuzeye yo ko banaka bakoze ibyaha mu abandi atavyaha bakoze iyo tubandanya tubyigisha ahubwo tubandanya tubwira kandi ugwaruka kuraba neza kugira ngo ndibaha amatwi abantu bose babajana mu moko kubera ibibazo by'amoko niyo vyatumye ibi bintu byose abantu birukanwa bava mu gihugu cabo canke benshi bakicwa ni ibibazo vyabizanye uko bagenda baravyigisha tubwira abarundi kumviriza kumenya kwishira mu kibanza c'uwundi ivyo twita mu gifaransa empathy ivyo tubandanya tuvyigisha nivyo twatumye duhimiriza abantu bose ko bobikora hanyuma tugasaba yuko abantu bamenyesha amakuru bashobora kugwiza ibiganiro bihamagarwa abantu bahamagarira abarundi gufatana mu nda cyane murazi ko umugambo wacu uvuga uharanira ko abarundi bafatana mu nda ivyo nizo nyigisho tubandanya turondera yuko zoshikanwa mu banyagihugu bose mu Burundi cyane cyane mu nkambi zose kugira ngo ntibaze bareke nk'uko twari abarundi bari bahagurutse bakagwanya CNDD-FDD ndironka yimenera ikoresheje amoko ngo abarundi bajyane n'ubu babandanye bameze gutyo bayibuze kuronka yimenera ikoresheje amoko yo gutandukanya abarundi ivyo rero turabibandanya cyane muri tugasaba aba bose baje Philbert kugwiza ibiganiro bishobora gutuma abarundi cyane bashobora kumenya kubwirwa abantu bakavuga ibintu vya solidarite ko abantu bafatana mu nda icya kabiri ibibazo vyo mu karere ibibazo vyo mu karere ndi turinda kuvuga uko biriko biragenda uko tubibona nuko ikibazo cyo mu karere ni ikibazo c'umunyagihugu yamana indekera akirukanwa mu gihugu ciwe kwirukanwa mu gihugu cawe naco si bindi babikwirukanye no kukubuza uburenganzira bwawe uhabwa n'ubwene bw'igihugu bwawe kandi ababikubuza kenshi bakaba ari abategetsi ikibazo c'impunzi aho muri ako karere cahereye mu 59 abanyarwanda b'abatutsi birukanwa iwabo amenya bikozwe n'umubirigi yitwa Colonel Guillaume Logiste ari kumwe n'abagarde kera babita
garde publique b'abakongomani bakirukana abanyagihugu iwabo bamenye bakabirukana. Narabivuze umuntu wenyene yabigwanije ntiyari bwashike ku butegetsi yari Nyerere. Ariko rero ico kibazo kiza kutubera rero amahano muri ako karere twese. Mu Burundi haraba impunzi murabizi z'abahutu 72, abakongomani harabaye impunzi nyinshi z'ababembe, z'abitwa Batetera, z'abitwa Bakasayi, nyinshi mu Burundi hose, muri za Uganda hose. Ikibazo c'impunzi ni ikibazo ca les droits civils et politiques. Ni ikibazo ca les droits civils et politiques zanze. Rero nico kibazo gihambaye muri ako karere. Rero twebwe icyo turavuga tuti ibi abakongomani no munsi barahunze, abarundi barahunze. Ariko tuvuga rero ikibazo cy'u Burundi kidatorewe inyishu, ivyo bibazo vya Kongo navyo ntibizoronka inyishu. Kuko muraje neza mu myaka yaheze aho aba CNDD-FDD bataha, nuko abarundi bari bumvikanye muri haraba amatora, no muri Kongo bari bumvikanye haraba amatora. Kubera izo nduze zose zakoreye hamwe, harabonetse amahoro muri izo bihugu byose, haraboneka agahenge k'imyaka 10 sinzi ko muvyibuka. Vyagiye byose gupfa kubera ibintu vya les droits civils et politiques mu bihugu vyagiye kononekara. Mu Burundi mu bisanzwe muraba neza izo za tension zose nyina zagiye zitangura no kuva mu 2015 byahereye mu Burundi, abarundi basubira guhunga. Ivyo byose by'amajambo y'amacakubiri birasubira, kandi ko byagenda biraduga gushika aha uyu munsi turi. Rero uko tubibona nuko naho bavuga kwibazo zo ngaho mu karere ari ibibazo z'amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro yamyeho burya amabuye y'agaciro muri Kongo yamyeho, mugabo ndigeze azana induru ngizonduru uko tubona induru uno munsi. Twe tubona yuko ikibazo gihambaye nuko abanyagihugu mu karere ko muri ako karere batari kuriwe kuba iwabo mu mahoro bafise za droit civil et politique. Iyo ni analyse yanje scientifique. Mugabo ngomba kuvuga rero iby'iwacu mu Burundi nuko twebwe ikibazo cacu cyo mu Burundi cyagiye gukwega ibindi bibazo mu karere, kuko nkuko mubizi abarundi bariko baragwanira muri Kongo, kandi ndibagiye muri Kongo ngo ni kubera bakunda abakongomani. Ibi muvyumve neza, ndibagiye muri Kongo CNDD yagiye muri Kongo ni kubera ikunda abakongomani cyangwa ishaka kubahabuza. CNDD yagiye muri Kongo kubera izi yuko Kongo izoyikundira kurwanya Leta Tabara wirigwanirize muri Kongo. Nico cyabajanye. Iyo aba Leta Tabara itari muri Kongo, CNDD ntiyari kuja kurwanira muri Kongo. Nuko tubibona. Rero ibibazo vy'abarundi, iya abarundi bose bagati zabo nkuko twese twazitaye tugahunga, vyarakweze ibibazo byose ngena bikurikirana, vyaravyaye Leta Tabara, vyaravyaye impunzi, vyaravyaye ivyo byose tuzi. Ibyo bibazo navyo bija kwiyongera mu bindi bibazo byo muri Kongo. Nuko bimeze. Rero ibibazo by'u Burundi bidatorewe inyishu, n'ibibazo byo muri Kongo ntibizotorerwa inyishu. Rero nagira mbereze andu tabwira ndi twebwe abarundi
ntitwoja ngaho ngo tuvuge yuko ari ico turushije abandi ntacyo turushije abandi babanyi bacu ngaho mu karere ntacyo tubarushije nta butwari tubarusha nta bwitonzi tubarusha nta n'ubutunzi tubarusha mbere umengo turabanyuma mu isi yose ubu ariko kandi n'abandi bo ngaho mu karere nabone nta n'ico baturusha kuko na twebwe turabarundi turafise igihugu ico gihugu dukeneye yuko tukibamwo mu mahoro tukagiteza imbere umva nabone nta butwari baturusha nta ni uvuga ubwitonzi boba baturusha bo twese turangana rero kugira ngo ibi bintu byo mu karere bizo bitoregwe inyishu nuko batarondera gukumira ikibazo c'Uburundi nguko abarundi ataco bavuze ibibazo byabo ntaco bavuze bari hose ntaco bavuze niba nivyagenda gutyo bazoba bariko barihenda cyane nuko je ndabibona mfatiye ingena vyagiye akurikira murakoze ego reka ko imbere yuko Kanyoni avuga twanze duha ijambo umupfasoni y'abapfasoni burya bahose kuvuga bahose kugira ico bashikirije Kanyoni unyihanganire uze gukurikirana n'uyu yitwa Pamela Kazekare ubinkundiye Pamela Kazekare yoheza agafata ijambo ariko Kanyoni agaca kurikira hama tugaca tuja ku gice ca kabiri c'ibibazo mugabo tunabamenyesha ko muzamura dudurira ko kugira ngo dusozere kino kiganiro jambo nigwaho kugura mikro yawe Ego ndabaramukije cyane ndaramukije Alexis Nduhije d'abord icyambere mbanje kubatera intege urugendo ni rurerure aho tugeze mwaragwanye mwarakoze ibikorimo amashurwe ni gwanyu ikibazo canje ni nk'umuntu yabaye umumenyeshamakuru yakurikiranye imigambi itari mike nk'umumenyeshamakuru mu bihe bitandukanye by'Uburundi mbere yanakurikiranye n'ibiba muri region nk'umumenyeshamakuru buye babaye umupoliticien nagomba ndababaze mutugirire portrait y'abantu baza muri MSD burya mwasanze abanywanyi babakurikira hoba hariho ikintu mubona kibahuza wovuga uti basangiye iki kintu canke baza bameze ukumwe mukabajana mu yindi mu kumera ukundi kuntu tugirire portrait tumenye hashobora kuba hariho abumviriza batabizi mutubarire bababarira ko bashimye meze bayishimiye iki gusumba iyindi migambo murakoze voilà murakoze cyane kubaza icyo kibazo abantu benshi baje muri MSD ubwa mbere nagomba ndabasigurire uko vyagenze gatoyi kugira dushinge MSD icambere twarungitse abantu kugenda mu banyagihugu kubabaza ibibazo byabo ingorane zabo bazibona gute bazisigura gute nizihe bo bazisigura gute abanyagihugu uvyo twokwita citoyen lambda umunyagihugu babaye les gens modestes baravuga ibibazo byabo ibibazo ahanini bavuga ibibazo vy'umutekano wabo barabica twivyo navyo bice bijyana n'ibi bintu duheje kuvuga bya politike by'amoko n'ibiki
bakavuga ubutungane barapfungwa nta jambo bagira ntibabatunganiriza ibindi bavuga bakavuga ubukene barashonje bakavuga amataxe ikindi bakavuga ko bagwara ntibivuze ibintu tuvuga by'ubukene social na désespoir ku batagira icyizere turababaza uko bo babona umuti w'ingorane umuti w'ingorane bose bakavuga bati ntidushobora kuva muri ibi bibazo dufise tudafise abategetsi b'imboneza badutwara baraba inyungu zacu ivyo navyo bigaruka kuri biriya ko abantu bo batwara bisunga inyungu zabo nabo bitoreye mu gihe rero bo batora nuko osi abo baba batowe bamenya yuko batabakoreye ivyo babemereye imyaka ikurikira bashobora kubakura ku butegetsi nivyo rero tuvuga yuko dushaka yuko haba muzeye demokarasi nico gituma dutanguye rero umugambwe abantu rero tuvuze portrait mwari muvuze abantu benshi baje mu mugambwe abahutu abatutsi ugwaruka bashaka n'abantu bakuze bavuga yuko ari ubwa mbere babonye umugambwe utavuga amoko ahubwo uvuga ingorane z'abanyagihugu zikabavugira ibintu byabo bakavuga bati muri ko muravuga muri ko muvuga turiyumva umuntu yaraye ashonje ariyumva umuntu yaraye abuze umwana kubera ko atashoboye kumugurira umuti ariyumva umuntu atagiye gutera kubera yabuze amafaranga yo kugura imbuto ariyumva umuntu yananiye kugura isuka kubera atamafaranga yo kugura isuka ngo aje kurima atayaronse ariyumva kuko mutuvugira ibintu muvuga ivyatsi uyu niyo portrait rero uno munsi kenshi barakunda abantu bamwe barakunda kuvuga CNDD-FDD ivyo yakoreye nabe barundi ivyo yahemukiye cyane abarundi nuko yabimye iyo nzira ya demokarasi cyane nico kintu kinini yahemukiye ko abarundi rero twebwe ico ntituzogihagarika tuzokigwanira kuko ikibazo kinini no kuvuga tukavuga ivyo tuzokora kandi tugakora ivyo twavuze kugenda kubwira abarundi tutababesha kuvuga imigambi kuvuga ibibazo byabo kubabwira ingene tuzobitunganya ivyo tutashoboye gutunganya tukababwira ko tutabishoboye n'igituma tutabishoboye tukavuga na ryari dushobora kubikora tugashikaho dushobora kubibakorera n'ivyo nuko twe twifuza ko politiki yo mu Burundi n'ivyo twe twifuza tuvuga tuti iyo tuvuze tuti ukuri n'ubuntu uno munsi hari abashobora kugira kwihebura ngo ndaho twashitse uno munsi abantu bavuga ubuntu ni benshi abantu bavuga ukuri n'ubuntu gufatana mu nda ni benshi turumva patiri turumva musenyeri babivuga kera ntivyavugwa cyane ukuri n'ubuntu ntivyavugwa rwose kubera twavuze ukuri n'ubuntu kubera twavuze guca bugufi biravugwa cyane naho hariho abarundi benshi babivuga ivyo navyo biduha icizere yuko igihugu kizova muri izi ngorane nagomba mbwire abantu cyane bakiri bato ntimuze mute icyizere mukore
muzi yuko izi ngorane zose zizohava nta mvura idahita ariko nimwata icyizere muzoba munaniwe kubera ko rero tudashaka kunanirwa kandi tudashaka ko munanirwa nimuze muta icyizere mubandanye mukora muzi yuko umwanya n'uwiwanyu bamwe muri twebwe turiko turanasaza tuzobarisha rero ikintu gihambaye mugwanire gukorera abarundi kugira bave mu ngorane kuko nibava mu ngorane namwe muzora muzivuyemo niyo nzira politike twebwe twigisha kandi dushaka gushikako murakoze ego murakoze Kanyoni ijambo ni gwawe nawe ukoresha umwanya neza murakoze cyane ngiye kubaha mwiriwe abandi mwaramutse sinzi ko muri kunyumva mwiriwe murakoze ikibazo canje icya mbere umupfasoni Kalisa yakibajije sindagisubiramwo ariko ijwi ry'ugwaruka muze mutumenyere nimba koko ijya mipanga yarinjiye canke itinjiye kuko usanga kuri platform nyinshi ziri anonyme n'izizwi bagerageza kugiha ibisobanuro bitandukanye rimwe ugasanga bariko barashaka n'amakosa begeka ku muntu ariko reka mbaze ikibazo umunyamakuru Joy Philbert Karangwa mbega nkunze kumva bavuga ngo Sinduhije MSD ntashaka gukorana n'abandi ashaka kwigiranya mwigenda ko n'ibindi byinshi ubuzi ufise hariya mu bubiko bw'amakuru yawe mbega iyo ubajije abo bantu bavuga ko Sinduhije yabasize ukababaza ati mbega iyo ubajije nimba baba basigaye inyuma bakubwira ko basigaye bakora iki canke nimba baba bari avance bamusize kubera ivyiyumviro vyiwe bishaje uzutubarize na Sinduhije uti mbega bagusiga uri kuraba iki reka mbaze ikibazo umukuru w'umugambwe MSD warabaye umunyamakuru ushinga na radio RPA kandi yateye mu bibazo bikomeye by'igihugu cacu ariko uyu munsi iyo radio isa n'iri kirakora politike dutangiriye ku muyobozi washizeho wayo Bob Rugurika mbega mu biha ubusobanuro ubuhe ufatiye ku cari cyatumye mushiraho iriya radio ikindi cya gatatu mu mbabarire ni kuko nanjye ndi umwe mu barundi bagizweho ingaruka na burya butegetsi bw'Ibujumbura bw'Igitega iyo uko numvise CNDD-FDD yagiye irakora na za FNL n'izindi hari ibintu bigenda bihuza imigwi y'abagwanyi n'uburyo bakora ibikorwa byabo mu ibanga n'uburyo barondera amakuru bakayaha abo bashaka kuyaha bagakorana n'ubashatse ko bakorana nawe kugira ngo bashike ku ntumbero y'ibikorwa byabo rero iyo bariko baravuga ngo Rede Tabara irica abanyamurenge mbega munyamakuru uzorondera amakuru uzutubwire imigenderanire yoba iri hagati y'iraye leta y'Ibujumbura bavuga n'uwitwa Nyamusaraba rero Rede Tabara nimba iri muri aho ikorera hose Nyamusaraba nawe akaba ari umunyamurenge
akaba afise imiryango muri Kongo, akaba akorana n'ubutegetsi bw'Ibujumbura, aho uca wumva yuko ubwo butegetsi bw'Ibujumbura bushobora gutuma akoresha amakosa n'imiryango yiwe. Ariko ico novuga nuko hari umufasoni yabajije ubwa mbere amakuru aba yamugezeho mu hari wa Rutabara burya niyo aba yiwe. Akeneye ayandi nk'uko babimusobanuriye yosanga umuhari Rutabara ukamuha ayandi makuru arenze kuri ayo. Murakoze, reka dukomeze dukurikirane ikiganiro, ibindi tuzoza tubishira tubiganire. Uno mwanya reka tuwuhe umutumire wacu Alexis Nduhije aba ari we mutumbereza kuri ibibazo byose, ariko intererano yanyu zozo muranyumva? Ego reka nishuri iki kibazo cha RPA. Natanguje RPA nivyo, hanyuma rero RPA yari iradiyo twashaka yuko bwa mbere ihereza ijambo abanyagihugu, ko mu Burundi mu mwuga wo kumenyesha amakuru je nawutanguye mu 1990 umengo, niho natanguye akazi kuri RTNB ku iradiyo. Nta munyagihugu wumva mu iradiyo bavuge. Hariho ikiganiro cyitwa Tumaranirungu, niho wumvamwo abanyagihugu bavuga ibibazo byabo, baragirana n'ibintu vya teste kugira bamwe bagatahana nk'iradiyo nk'agashimwe. Niho honyene wumva abanyagihugu gatoyi. Nta bibazo rero by'abanyagihugu wumva mu maradiyo, wumva ari abategetsi bavuga mu iradiyo aribo babwiriza abanyagihugu ibyo bategerezwa gukora. Abanyagihugu barenganijwe, abanyagihugu biyibwe, abanyagihugu basahuwe, abanyagihugu batwawe ivyabo ntavyo bigera bumva n'ibindi. Bon, rero iradiyo RPA ikintu ca mbere gishasha yazanye no guhereza ijambo abanyagihugu bavuga ibibazo vyabo, uja kurondera ingorane zabo hose aho bari. Abapfunzwe bagafungirwa ubusa tukabimenya, abishwe bakicwa bunyamaswa tukabimenya. Hanyuma rero n'ibindi vyakozwe vy'amatohoza bijanye n'ivyakahise, ufatiye ku rupfu rw'umwami Ndize cane cane, canke n'ibindi, urupfu rwa Dr Kasimara n'ibindi. Iyi radiyo twashaka yuko isemboliza ukuri, ibwira ukuri abarundi, ko abanyagihugu bari mu kuri nabo bagendera ukuri, baragira icizere ku gihugu, baragira icizere kuri kazoza. Abantu nabo bafite icizere kuri kazoza niko igihugu gitera imbere. Sinzi ko mumaze kubiraba, naho nka burse z'amaburse, iyo abantu bafite icizere ibitigiri kuri burse biraduga. Burya nahari iwacu naho tudafite bijya vya burse, hari izindi burse z'ubuzima zishobora kukwereka uko igihugu kimeze, dufatiye kuko kungene abantu bamerewe. Abantu bamerewe neza, icizere kuri kazoza, ibintu byose biragenda neza. No kuvuga ushobora kuraba ugasanga izo twita epargne, amafaranga bashira mu bubiko aduga akaba menshi kubera afite icizere muri kazoza. Rero iradiyo nico yarondera, nico yarwaniye, nico yarondera. Rero muriko muravuga muti muravuga umuyobozi w'iradiyo. Bon, ubwa mbere sije namushizeho,
je namushizeho ko RPA itwagwa na association ariyo association niri hejuru ya RPA niyo association yamushizeho rero association nishobora kumukuraho kandi nishobora kubona yuko iza akora hageze yuko imufatira ingingo ivyo ntibiraba jewe ico ni ikintu nagomba gusigura territorialma ivyo ntibiraba jewe biraba association hanyuma mbega iradiyo irakora ibintu bya politiki kucyo tubona ivyo turaba twumviriza nta muntu yobihakana radiyo RPA ntigikurikira umurongo wayo umurongo uko vyanditse mu mpapuro zayitanguje radiyo RPA ntigikora uko yakora kera radiyo RPA ndikiri RPA twari tuzi imeze iramaze kuba nk'uko mwabivuze tribune ya politike y'abantu bamwe washaka tribune inatora abategerezwa kuyivugiramo abandi ntayivugiremo ivyo navyo bikaba no mu muba kumenyesha amakuru bibujijwe ico niko twe twibona RPA ndikiri ku murongo wayo traditionnel umurongo wayo wanze wo guhereza ijambo abanyagihugu ukora mu nyungu z'abanyagihugu nivyo niko ndabibona nico cari ikibazo ikindi kibazo ca gatatu yavuze ni nk'uko yariko araterera yavuze yuko Nyamusaraba akorana na leta y'u Burundi ivyo natwe twaravyumvise ngira yari intererano yatanze asaba amenyesha amakuru kubikurikirana kubirondera murakoze